Gaze muze gute muri bien muri fresh je meze neza kabisa ndashima Imana. Nagize guca mpura na Silva ariko Silva cyasanga yakomeretse. Silva n'umuntu kuva garutse mu bintu vy'imbuga hari bazo vyinshi bagiye barahura navyo byaduteye n'ubwoba ariko abantu benshi bibaza ko ari showbiz. Nuwo nabibwira yambwira ati reka iyo mikino yanyu ni ibintu vy'iyibwa rya Wakalai TV. Takara kabisa ko muri iki gihe bariko bapostinga kuri Wakalai TV nshasha kabisa yahere ku babone ubusa kabisa. Rero ivyo bintu abantu benshi baza yuko ari showbiz. Mukaba muzi neza ko muri no minsi hari ingingo twihaye no gukora ibintu biryoshe ata bintu vyo kubesha abantu ata bintu vyo kwiba abantu. Ni nayo ngingo ubona neza ko Wakalai TV inyuma ya vyose nimba barayiriye ariko ntibigeze bakora ikintu bikivuga giti ngo gitume ngo abantu bakora mosozi canke ngo bazana amafaranga. Ivyo ni ibintu nza kumubaza Silva impamvu na strategy bagiye gukoresha muri no minsi kugira urubuga Wakalai TV gorofisa babone benshi cyane rusubire rugaruke canke urundi bakreye rusubire ruje kumanya nk'ugwa mbere uko gwari ruriko. Silva meze neza so ndashima buhoro ukoresha umwanya. Impamvu wampaye ikiganiro kandi umeze uko ni nyabaki? Oya nta munsi numwe ushobora kuba muri ati ngo dukore nkanka nta nubwo nabandi ku musego. Ivyo nabibonye no munsi birashobora kuba bimengo biri majambo ariko je no munsi nabibonye vraiment ndakubonye ushitse umeze uko ndabona neza yuko ari kiguma kikiri kibisi kabisa. Wanyeretse n'amafoto muri telefone. Ego wabaye iki? N'umuntu yankubisiwe uyu munsi mwijoro ry'uno munsi ejo saa 4 z'ijoro ntashe yaje uryamye utashe cya gutera ibuye. So habaye akabazo k'ibyo nako ndamubaza kuko je urumva sanze fisa akantu nyene kazi kagasaro de bote. Sasa ubushize rero je baranyivye mwako gasaro banyivye je nsangenda ndiko ndakizura n'inyuma y'agapangu kuntu candasanga uwo muntu arahica ndamubaza kubera icyo uri ngaha anye ubaha nimba rero yari yaborewe nimba byagenze gute gusa mu gitondo nyene ko ntiyigeza hava ngaho wonye je bwarinze buca niko ndavirana amaraso nta nubwo ndajya murana konsa nitira urumva ico nakoze ni babandi nyene bati nugukomogwa na buhoma na kitu ico nabwiye ati je ntware kwa muganga n'imiti nganda ifise imiti y'ububabare yo gupunguza ububabare wamaze kunywa kimwe aho wamaze kunywa bitatu nturanwa na kimwe. Iyi ni kirimo Siline ni kire cyo kimwe n'ibyo byo gupunguza ububabare ibuprofene. Silva ubabaye uyu muntu gushika kuri no saha ari bo jewe deja bagumye bavuga ngo ndamutware kuri zone muga bro agashoka arababaza ndamaze kukajamwo agashoka arababaza yego je nababaye vraiment ikiguma cyari kingano kubonye sizwa araje kwifata nanse ko banshona muga cyari kiguma cyo kunshona je nakibonye muri telefone ni kiguma kinini kabisa. Wayutemeye ko bagushona mu gihe so ono bamaze kugushona ukiza hacaza ikintu k'ikidunduri kimeze ukuntu ya muga naba banteye rujya rushinge rutuma inyama isubira kuvyimba ku buryo nubwo nzokira hazo ari nkovu isanzwe atari cya kindi kivyimba kandi kaduga hejuru. Basi wivuje oya no umuntu nyene yamvuje. Uyu muntu ni wakuvuje yakuvuye n'abantu bamusatiriye aturisha umuntu ababijejwe n'abatware bo mu quartier mbayemwo niho babimfashije ngo kubera yuko kuva umwanya yose amajambo ariko aravuga yuko yoncumita nubwo yogira iki byose nari ndabifise namufasha amajwi muri telefone. Yego sasa rero bagize bayumve bavuga ati uyu mwanya ibi vyemeza afise ni wowe ukumenya ico gukora mu gihe azahije kukuvuza nimba umutwara kuri zone kuko deja urumva umuntu akakubwira ngo ndagucumita ngo zana topaze ngo ndakumwangiza dread n'ibiki topaze urazi no guhembe. Yego ariko byo byose nabonye ati n'ubundi nibisanzwe nanga shawogira gute. Inyuma y'ivyo vyose we inyandurukore uyu muntu yasanzwe akora iwawe
ntahakora nta beef wari mufitani nta na kimwe gusa urumva je ko babereka kunyiba je ndagerageza uburyo bwose nanje ubwanje mbere yuko noja kuryama nubwo amasaha yose naba ntahije ndagerageza uburyo mbanza kuhaca nkarunguruka nkaraba kuko nta mba ndi nivyo nico byavuye kore. Okay, by the way murabona Silva amagara yo ntameze neza, aragwaye antuka, aragwaye vraiment, si bya bindi umenyereye vraiment, aragwaye vyasiriye urabona n'imiti akazi ariko karabandanya. So karabandanya buhoro buhoro usibye yuko benshi muri ivyo atariko baravyizera ibintu vyabaye. Ndibuka yuko wewe nkiki kurungikira wagize nte naho watangaye ucuja kuri YouTube. So ugiye kuri YouTube Wakala TV urayibona. Uje benshi rero ndabahaye bibaza yuko ari je nagiye guca inyuma ya case kugira ngo nuguruze, ariko nta burenganzira na bumwe nshobora bwo kuja ngenda ntugura Wakala TV nyene. Kandi na Da Silva Media urumva rero benshi muri bo bibaza yuko jewe ari naciye inyuma akese kugira nugure Wakala TV yindi, ariko peut-être banashaka niyo chaîne ya Wakala TV muri telefone yanje nayo ifise akese ko nyuma yaho nyara nayo postinze no kuri stat yapoze kuri stat, ariko akese ntango uvunyisha reka bishira mu kubitangaza yuko yibwe. Urabona abantu mu bisanzwe uburyo mu bisanzwe uzoraba abantu bakunda gapfa. Uri kuraraba abantu bakunda rero gapfa kandi biba bigoye kuganyira umuntu atari bugufashe, ahubwo acabona kote febre yawe kugira yaronka ahantu agufatira. Okay, niyo mpamvu twavuze ati nuhoraho wenyene kubera yuko sticker nayisanze afite sticker zibiri baca banera indi sticker. Aba YouTubers baca babitahura kubera yuko sticker zitatu YouTube barayitwara, si umuntu ayitwara YouTube ubwayo yitwara. Umva Wakala TV yatwaye na YouTube si umuntu. Ariko akesi yarambwiye ngo na chaîne ya Papipiro yarayibuze. Chaîne ya Papipiro kubura kose yari yagize ikibazo cyuko yaraba monetize ikongera igasubira inyuma, baba monetize igasubira inyuma, kuko ijya chaîne ya Papipiro batangiye gukorerako sinzi kumuzi Samanda yayibahaye ari Samandari yaragira atangiye kuyikorera ko murabizi ingene byaciye bigenda bica bitera byanka umuntu acavuga ati nta kundi gusa chaîne ya Papipiro kubura kose je novuga ko na kese afise nk'uruhara kubera umuntu yizeye amugura ama platforms yiwe. Ntabwo ari Brian Smith, oya n'umutipara witwa Biggie. N'umutipara witwa Biggie ya Bigiteg. Naza ko ntabwo bamuzi ko n'umuntu no kuri kamera mushobora ntashobora no kukwemerera ahubwo musanzwe nuko biba bimeze. Wakala TV kugenda numva n'igikomere kirekire kuko gutakaza abantu 129 si bake. Ahanya ndazi ntibakuye haturi mu uyu mwanya ni hato gose banashaka 100 ni benshi kuko kandi yarikorewe igihe kirekire cyane. Benshi rero mu bisanzwe ntariko rabitahura na kese ubwiwe bo donc hari ikintu bro kiba ukavuga ati ukagwa mu gahundwe burya rero hari mvugana ziba nivyo vyabaye rero kuri kese gushikira ukabona neza yuko byanse gose. Wewe gusa kuri no saha kugira muyumvire kuvuga ati reka twugurure yindi shasha ni wazanye ishimviro directement cyane ya kese yavuze ati reka dukwakwanye bikorwa nibihagarara. Oya akese ubwiwe ahubwo bivanye n'ihungabana we yabona umengo biragaruka. Cenje aramubwiye ati hari ikigano nakwane na Chimamanda umuntu yugure YouTube agishireko cyatugirane igishisha bigendo chashako chakiganira nacanamubwiye ati wenshira kuri stat none nta community mfise mvuga ngo banshyiriremwo afunye n'urumva umuntu ababirindiriye yuko gusa numva amatwa nsumira yuko swat arashobora ngo kwandikira YouTube ubwayo kubera bajya ba Bonafise ngo ntashobora ngo gupfa kuyitwara ngo n'importe ki ariko yaramaze kwihebura mu bisanzwe arinza yugurura indi YouTube hajya ni hamwe hari wa muntu hamwe w'umuntu w'umugabo mugana wari ubirabiye kure urabona neza ko hari ikibazo. Yego none Silva aba bantu rero bariko bakorera ikiganiro
bumva ivyo uri kurashikiriza ego barabitahuye ariko kwa kundi nyene agiye kuri YouTube akandika akaca yibona uwo musigura gute neza na neza atahure ko Wakala TV yibwe yani mu bisanzwe ntiyibwe n'umuntu Ego. kuko yaba yaribwe n'umuntu donc yahindagura ivyo ahindagura Ego. ariko YouTube ubwayo we nimba basi ushaka kuvyemera sibyo wowe ubwire akesi wanashaka sibyo yeah shena yarayibona yeah akwereka uburyo bigenda abishise nga posting nimba bikunda uze kubimubaza abikwereke hama abantu bibereke niyo yindi upost inzira ngene bimeze kwanza urazi neza ibyo bimeze ko nshaka no gupostinga ntibiba yeah Stika numvise ni ikiganiro mwakoze wakameye ni ikiganiro cyari kimaze hafi nk'umwaka n'ibintu rero yeah cyo cyakoresheje ndi Ivan MC Ivan yari umuntu ariko asabiga ubufasha n'umwana so yaragwaye umukobwa yaragwaye yaramengo nimba ari kivyimba ngaha hamari igihimba cirondoka anye imbere y'inyenze igihimba cirondoka ngaha nyine sasa kuko YouTube 20 tuzi yuko urumva ikintu kimaze umwaka kandi bakoresha robotique bavuga ati vyonye cyaraheza ariko Stika yajerekana yuko ari cyo kiganiro kubera yuko hari hakasanamu kamwe kaciyemo umwana aha anye haraboneka gato rero urazi neza igihimba cyo cyo kiraboneka gato cyane wanashaka nta nubwo bizana nawe uri kurabira nta nibyo ubona gusa YouTube ubwayo hajya hanyiraba ikintu ku isegonda rimwe rimwe ni ikintu abantu batazi isegonda rimwe rimwe ijya robo nikiraba rero nuvuga rero ya segonda nimba kace mwari segonda ibikadome abakoresha ama YouTube ubu none nk'ikiganiro twocishamo nk'ibya screenshot natwe boca baduhana kirese cyuko uyikora mu bundi buryo ugashufuka aho berekanye reka turabigerageza Kim turayigerageza ariko ibyo bintu birababaje Silva sana bro sana gusa je nuko umuntu nubwo ikibazo cyaba kimushikiye ntabwo je nshobora guca ndamutererana ngo nokora yuko bibaye ahubwo ndavuga ati reka dukoreshe izindi nguvu uhoraho wenyine kandi nabona mubwira kese ati ura Silva n'umunyamikoshi haragarutse ibiciye bikubako nta wamenya ibyo byose ntawo ubimenya uhoraho wenyine gusa imyaka je nakorewa Wakala TV sinibaza ko ari uno munsi nabanje kuyitora imikoshi yeah ubuzima bwiza mwarabucanyemo ni na Wakala TV nyene ego nabubi ikintu wize mu buzima bwiza cyagufashije mu myaka yose mwabanye na Wakala TV ni nk'ikihe wo present ukavuga ati je vraiment hari ibintu byiza icambere cyo je Wakala TV arambesheje kirekire kuko navuga ati je namba nakoze ne quelque chose iraza kuza nkabona yuko inzu ndayirishe nkabona yuko nagahuzu ndakamba sibyo ariko nta utanga imana kwihebura ndazi ibya YouTube ndaza asanzwe bimenyereye ni yatangira nimba ari kubishikiriza bivanye n'uburyo azobisigura abantu ni peut-être bazote babagirene bamutahure bongere bagire iki badufashe kuri iyo indi YouTube yeah kabisa reka rero guys burya nta bintu birebire cyane ashaka tuyagina Silva naza mwabonye ko ameze nabi ariko arababara ngaha ndazi misonga ntimumereye neza murumva na Wakala TV ko yabuze urumva YouTube yarayitwaye kabisa ubu afite chaîne nshasha barapostinga ikintu ukabona neza yuko vraiment ata visibility gira tubwire rero strategy rero mugiye gukoresha kugira abantu bagaruke ibintu bigende neza mbo strategy ya mbere no gukora kuko YouTube byo birazwi karo gukora kabisa abasanzwe bakora ama YouTube donc abasanzwe bakoresha ama YouTube bari basanzwe bayizi waka baradufasha hari isho bitwa community murabizi bagerageze uko bashoboye kose ndazi neza yuko bishobora gukunda kubera turi kumwe byo twese biragize ntibirashoboka n'ababishoboye ba groupe bivanye n'ama groupe barimo badufashe naho nyene kuko ndazi neza ko bishoboka kabisa ati byose birashoboka ariko Silva je ikintu no gira ndazi yakese ari abantu benshi yafashije ari abantu benshi yafashije vraiment ico turakizi kandi bose bafite ama YouTube channel afite visibility
ntarababwira ati ni mumfashe ko je mbona umenga aba followers bariko baduga buke buke cyane mu gihe uwundi muntu yo kugurura channel nubwo yo bari nshasha promo yo ikorera ni kungene yo promotinga urabona neza ko yoshira ku ikiganiro kimwe ariko nk'ababoni basi nk'igihumbi basi omwe mwe baracari nka 10 why nimba bimeze uko ni kimwe nakubwira ati peut-être nikora ko habaye ihungabana rya kese nimba habaye ihungabana rya kese uyu mwanya ategerezwa kubanza akicara kwanza akitekereza ko kwanza akavuga ati ese ngiye gukora iki kuko hari ibintu nyene bikuba ko ukavuga ati karabaye rero utabanje kuja kwicara ahantu nta nk'umuntu usanga muko muragenda mwe barivugana kumba umuntu yagiye yarasaze burundu niyo mpamvu nanje ubwanje nsaba yuko bogenda bagakora subscribe cyane namwe ubwanyu mufise ama YouTube bakadufasha bakadusha mu community yagiye atandukanye kubera ko mu uyu mwanya ndiko nditura nacane bajya bagenzi banje bo mu Rwanda nabo nyene bagira ico bamfasha bakarabo nabandi bagira ico bamfasha kugira bahisi akabose hari kigano mwashize ko nakoze kera Fanny Ravine na Ribat intumbero yari ihe kugishirako cyo kiganiro twe twarihenze kuva kera sibyo kubera yuko hariho kugura chaîne ya YouTube hakaba ufise niki no kuvuga umuntu yari yakugize umu edit niyo mu gihe twe twarawa edit uribuka kajya muri waka warashaka gupostinga ariko nisuwa ufise chaîne yakugira umu editor ku machine ukagenda ugapostinga ico kiganiro ndibuka we twari kumwe je nsanga nibaje ko twari live nsanga nibagiyo nagishize kuri edit ncandacugara candangenda kidownloading candagisha kuri waka nico kiganiro no musi kuri waka kiriko ariko nanje ko navuze ati Chao biciye kuko nta kiburi iki nta kiburi imvu siva reka ndagushimire tu amugendo cyamuruhuke ariko ndibaza bariko badukurikirana bamaze kumva buri ndabashimire guys ndabashimiye cyane mu madukurikiranye ndibaza Silva murabona makuru yiwe n'amakuru y'akazi kiwe ndabakunda cyane behind camera yari Akim the Prince ciao ciao